ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudutega yompi nongera ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye. Ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zibiri zikurikira. Abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Bujumbura barasangiriye hamwe amasengesho yo gushimira Imana kuri wa kane igenekerezo rya 31 Ntwarante nk'uko basanzwe babigira buri wa kane wa nyuma w'ukwezi. Inyuma y'urugendo yarimwo mu gihugu ca Norvege, umushingamateka Sauda Mboneko yatowe mu ntara ya Bujumbura yarashikirije kuri wa kane nyene igenekerezo rya 31 Ntwarante uyu mwaka ubwanuke ba musitanteri ba Mutimbuzi na Isare. Ubwo nabwo akaba yari yabungikanywe na mugenzi wabo arongoye intara ya Studari yo muri ico gihugu. Ido nido ryano makuru ni mukanya. Ubu naho tubashikirize inkuru imwe ukwayo. Nkuko nari mpejije kubibabwira, abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD wo mu ntara ya Bujumbura barasangiriye hamwe amasengesho yo gushimira Imana nkuko bamwe babigira ku wa kane wa nyuma uhereza ukwezi. Ayo masengesho rero akaba yabereye muri komine ya Mutimbuzi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Urison Kubwimana. Nkuko babigize umugenzo mu mugambwe CNDD-FDD buri munsi wa kane uhereza ukwezi, uwo mugambwe wama watunganije amasengesho yo gushima Imana mu ntara zose zigize igihugu. Kuri wa 30 Ntwarante uyu mwaka, abagumyabanga bo mu ntara ya Bujumbura nabo bakaba bari bitabiriye ico gikorwa aho bakiranguriye mu nyubakwa y'amanama ya komine Mutimbuzi. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeon Butoyi, inyuma yo gushikiriza abaraho ko amahoro n'umutekano ari byose muri yo komine, yamenyesheje ko abanyamutimbuzi babanye mu mahoro mu butandukane bwabo. Abanyamutimbuzi bose butandukane bwabo mu migambi itandukanye, mu mashengero atandukanye, abanyamutimbuzi babanye amahoro bari ku kivi. Rero turashimiye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zo zaduhaye akaryo nk'aka ko kuba hamwe kugira ngo dushishikare kwegera Imana iyo twashize imbere. Hambavu y'inyigisho impanuro zitandukanye nyinshi duhabwa indongozi z'umugambwe ndetse n'indongozi z'igihugu, na ikiringo nk'iki kirafasha cyane guhumuriza imitima, kuzana ubumwe cyane cyane mwene gihugu no mu bagumyabanga muri rusange. Umuvugabutumwa Pasteur Dieudonné Nsavyimana yaremesheje ijambo ry'Imana uwo munsi, inyuma yo kwibutsa abaraho ko atakuganza kutava ku Mana. Yaciye ashimikira ku majambo yanditse muri Bibiliya mu gitabo c'imigani igice ca 31 akarongo ka 29 ajanye n'umugore w'ubwenge. Umugore w'ubwenge agira ubwizigirwa mu rugo, akamenya ingene ahagarara mu rugo, akamenya ingene atunga umugabo, akamenya ingene atunga abana, akamenya ingene atunga urugo, akamenya ingene aronderera urugo. Yesu ashimwe cyane, kuko urugo si kurya indya zo kwandikana. Hari abagore bamenyereye kurya indya zo kwandikana. Pasteur Nsavyimana yaratekereye impanuro ku ndongozi ati, indongozi zirubahana, zikumva, zikumvira no gushira mu ngiro amategeko. Buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Nsengiyumva yasavye abagumyabanga n'abakenyarugamba baraho kwikebuka bakisuzuma aho bahagaze. Umushingantahe mugumyabanga n'abakenyarugamba twarivyo, genda urabe abo waciye iruhande, uca uhagarara neza, urabaho wasabaye ukwagwa, ukora ibikorwa vyiza n'ivya mbere cagiye bana bakikuresha. Hanyuma nawe mutama wigishijwe twarivyo hamwe n'ibikore ku neza y'urugo rwawe. Nayo icegera c'umunyamabanga w'umugambwe mu ntara ya Bujumbura ari nawe yaje aserukiye umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri yo ntara, yaragize ico atekerera abaraho. N'umusitani nafise ijambo rikomeye nshaka batekerera. Ijambo rivuga ngo umugore w'ubwenge ngo arokora urugo wiwe. Umugumyabanga w'ubwenge arokora akongera kubaka igihugu
arakoze mugenzi wacu Wilson kuri iyo nkuru yari yaduteguriye. Tubandanye n'ano makuru. Inyuma y'urugendo yarimwo mu gihugu ca Norvege, umushingamateka Sauda Mboneko yatowe mu ntara ya Bujumbura yarashikirije kuri uwa kane igenekerezo rya 31 Ntwarante uyu mwaka ubuganuke ba musitanteri b'amakomine ya Isare na Mutimbuzi. Ubwo nabwo akaba yaburungikanywe na mugenzi wabo arongoye intara ya Stjørdal yo muri ico gihugu ca Norvege. N'ubu dusubire dukurikirane mugenzi wacu Wilson kubw'Imana abidushikirize. Inyuma y'urugendo umushingamateka Sauda Mboneko aherutse kugira mu gihugu ca Norvege kuri 31 Ntwarante mwaka wa 2022 niho yashikiriza ari kumwe n'aburamatari w'intara Bujumbura Engineer Desire Segiyumva ba musitanteri b'amakomine Isare na Mutimbuzi aribo Gilbert Niyonkuru na Simon Butoyi ubuganuke barungikiwe na mugenzi wabo Ivar Fitness arongoye komine Stjørdal yo mu gihugu ca Norvege. Ubwo nabwo akaba yari yabushikirijwe mu gihe yahabwa umubonano n'uwo musitanteri Ivar Fitness mu biro vyiwe kwa 14 Ntwarante uyu mwaka, aho nawe yarahejeje kumushikiriza ubuganuke yari yarungikanywe n'izo komine zibiri Isare na Mutimbuzi. Ico gihe nyene umushingamateka Mboneko nawe yararonkejwe utuganuke ku giti ciwe. Mu kubandanya urugendo rwiwe umushingamateka Sauda Mboneko yaragendeye kwa 22 Ntwarante umwaka wa 2022 urushengero Kimben Stjørdal Kirke, akaba yarugendeye nk'icegera c'userukira imbere y'amategeko mu Burundi ishengero Golgota ryo mu Kinama. Kugwiwe ngo akaba yarahigiye ibitari bike bijanye n'amashengero atandukanye yo muri Norvege. Mu kurangiza urugendo rwiwe umushingamateka Mboneko yaragiranye umubonano kwa 23 Ntwarante uyu mwaka n'umukenyezi Annette Tellefsen Jensen w'umunyepolitike wo mu mugambi w'abakirisu witwa KRF. Muri uwo mubonano ngo bakaba baganiriye ahanini uko abakenyezi bo muri Norvege no mu Burundi bifashe muri politike, urugero bayitabira ko n'intambamyi bahura nazo. Umushingamateka Sauda Mboneko aratubwira muri make intumbero y'ugo rugendo yagize mu gihugu ca Norvege. Nagize urugendo kuja muri Norvege. Cambere nari nsanzwe mfise urugendo rwo kuja kuramutsa umuryango, ariko nk'uwatowe kandi ngiye mu karuhuko nateza kuba ndiko ndegera bene gihugu, nabonye ko ntokora ivyo kuraba umuryango wanje gusa kuneza nje jenyene, ariko ntegereza gukora nico tuma abene gihugu serukira nabo nyene bashikirwa. Rero maze kujayo nasavye imibonano ku bantu batandukanye, wajeje intwaro nasavye umubonano bura umusitanteri w'ikomine nashikiyemo ariyo bita komine Stjørdal ya Norvege. Umubonano ndaburonka kwa musitanteri, nasavye n'umubonano ku pastori arongoye ishengero Stjørdal Kirke, naho nyene indongozi zaho zarampaye umubonano. Nasavye umubonano kurongoye umukenyezi ari umugambo w'abakristo, abo bose barampaye imibonano. Akunguko karabonetsemo kenshi kuko intumbero ko ari kwiga ubumenyi ngene andi makomine yo hanze atwagwa, ukuntu intwaro yifashe, indero yifashe, amagara y'abantu ni gute ku bene gihugu. Hama aho narahigiye vyinshi, hama no kumenya ibitunzi ivyo bihugu n'abene gihugu babo ko bahabayeho. Ivyo rero nabironse mu bumenyi butari buke, mbona yuko vyofasha amakomine na jewe nsanzwe ushobora gushikamo nkagira ico mvuganye n'abayarongoye. Hama kandi karusho nuko nashoboye kwaronka ubucuti, intango y'ubucuti niyo komine Stjørdal hamwe ni komine ya Mutimbuzi hamwe ni komine ya Isare. Ubwo bucuti rero dusa n'ababutanguye ku ntango tuko turavugana kugira ngo ushobore gukomera. Ubwo bucuti mu kubukomeza rero twarahanye ubuganuke, twarabahashikije ubuganuke twatumanye nayo makomine abiri, hanyuma nabo badushikiriza ubuganuke dushikiriza izo komine zibiri. Biboneka ko ikimenyetso c'ubucuti gitanguye kuhaboneka, hama bisaba rero yuko nkuko jemeje kubishikiriza abajejwe intwaro mu ntara n'izo komine zibiri, bakaba bakiriye ubwo buganuke ndetse nabo bagiye gushira mu gufata mu minwe ico gikorwa kugira ngo babandanye bayaga n'uyo mwubahwa atwara ikomine ya Stjørdal yo muri Norvege. Rero nizeye yuko akunguka azoba kenshi mu gihe ubwo bucuti bwokomera bugashoboka, bakatugendera natwe tukabagendera. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Simon Butoyi yaragize ico ashikiriza kubijanye n'akaganuke bari bahejeje kwakira. Nuko mwavyiboneye duhejeje kwakira akaganuke twarungikiwe n'umusitanteri w'ikomine imwe mu gihugu ca Norvege yitwa Stjørdal. Tukimara kumva ko umushingamateka Mboneko Sauda agira aje mu ico gihugu, twaramusavye ko ikomine azogendera yosaba umubonano umusitanteri w'iyo komine
akadusabira umuvukano hagati y'ikomine ya Mutimbuzi n'ikomine ya Isare, ndetse twararondeye n'utuntu turanga ubwiza bw'Uburundi twamurungikanye, akaba aheje kutumenyesha ko yavyakiranye urweze, ndetse akaba yarakiranye urweze n'igisabo cacu co kuvukana hagati y'ikomine zacu zibiri n'ikomine yo muri Norvège. Bikaba mbere vyerekanye neza n'utuganuke yaturungikiye, tukaba duhejeje kutwakira. Musitanteri Butoyi aramisha kandi ko abona hazoba akarusho bivanye n'ivukanishwa ry'ayo makomine Isare na Mutimbuzi n'ikomine Ciudad yo mu gihugu ca Norvège. Akarusho ni kogura, urabona igihugu ca Norvège kiri mu bihugu byateye imbere kuva kera cyane, rero natwe tukaba turi mu gihugu kigana inzira y'amajambere. Ku makomine ya kiriya gihugu afise uburambe cyangwa experience ndende mu bijanye n'iterambere, rero imigenderanire nabo izotuma amakomine yacu turongoye nayo afata umurindi wihuta w'iterambere. Musitanteri Gilbert Niyonkuru asanzwe aramutswa komine Isare nawe nyene yarashimye. Duhejeje kwakira akaganuke twarungikiwe na musitanteri wa komine Ciudad muri Norvège. Namwe muravyumva neza yuko akaganuke ukakiriwe utegeza kunezerwa, twavyakiriye neza cane. Arakoze mugenzi wacu Isoko bw'Imana. Ni nonga haturangirije amakuru twari twabateguriye, naho utaha.